ngomba kuzahera cyane no kubonana n'Imana yanjye. Ngiye kurya n'inzira umukiza Yesu yaciye mu y'amaraso. Nayindi nzira atariyo y'umukiza izirishikana kwa Data y'umusaraba. Yesu nawe gushora cyane. Hanyuma ko wabivuze ku munsi wa kane nari hano nagiriwe ubuntu mu nama abapasiteri banga niko tungana Imana irantumbereza mu gikungu. Yesu nashimwe. Ntaheruka ndabona nezerewe cyane igikungu by'ukuri turakundana na gikungu. None rero Imana irahezagira cyane bantu n'intasho. Rero maze kongerekana bituma nongera gusubiramwo. Yesu nashimwe. Twavuganye ijambo tumaranye iminsi hano bivuga ngo abari ngaha umugororosi hariho inyungu ikomeye ku mugororosi, kuko umugororosi uzotuma twumvira izamu turengane ibicu tujye mu ijuru. Yesu nashimwe cyane. Twabonye rero muri Yesaya 3:10 twabonye ngo n'umurongo 11 avuga ngo mubwire umugororosi ko azomererwa neza, siko none azotungwa n'imiboko yiwe yagize. Hanyuma 11 ngo umunyabyaha azomererwa nabi, azobona ibara, azomererwa nabi. Niho twabonye rero ingene inyungu y'uko umugororotsi twabonye kuri Nowa. Basubije 6 uhereye ku 5 tugura ngo icere. Twabonye ko abantu bakoze ibyaha by'umurengera, hanyuma Imana ifata ingingo yo kurandura icyaha icyo gihe, kandi icyaha nicyo kiba mu muntu yakiranganye n'abantu ibikoresheje amazi y'umwuzure. Urumva iyo kiba cyarukwacho ki mu kabati, Imana yari gutembagaza icyaha gusa abantu bakabareka, kuko Imana yatumye imisho yayo gusa n'Imana. Yesu nashimwe. Ntimurabe ngo nuko harimo abirabura ab'inzobe ni mu nzu y'umuntu asigira akagomba. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Umuntu asiga akagomba akarani kirabura n'ikabura naye nabera ku mabuye haje aye ariko akarani kirabura na kera kandi bisa neza. Rero twese dusa neza mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma twabonye ingene Nowa rero muri ibyo byose koko yari umugororosi, hari ibanga yamenye abandi batamenye. Imana ibona yuko igiye kurandura abari mu isi n'amazi, hanyuma imurangira ingene abigenza. Ibona ku bantu bwabo abo baza batwenda nk'uko tuza gusenga batwenda maze koza cyane. Hanyuma rero mu nyuma rero ku 8 mu gitabo cy'Itanguriro 6:8 havuga ngo uhoraho Nowa we uhoraho aragirana aramushima muri minsi Imana ufashe naho ibihe bigenda birahindagurika. Haza ibihe byiza, haraza ibihe bibi, mugabo mu bihe byose uko bikurikirana kose, biba byiza biba ibikomeye, ikintu nyamukuru muri ibyo bihe ku muntu w'Imana nuko Imana imushima akaba ashimwa n'Imana. Hanyuma rero bivuga ngo Nowa ngo yabyaye abahungu 3, hanyuma ngo Nowa ngo yagendana n'Imana. Nowa ntiyagira agasembwa mu gihe cy'umwe wiwe.
hanyuma rero ubwato bwuzuye kuko ari umugorosi kwabo ingene umugorosi rero ingene ni mu bihe bigoye ingene Imana ikinzisha umugorosi. Nowa Imana ivuga ngo inzira mu bwato kudashinga umurongo wa mbere mu gitabo cy'Itanguriro twasomye ko Imana bariye Nowa ati injira mu bwato hamwe n'umuryango wawe kuko mu runamwe rw'ubu ari wowe wenyine nabonye ugororotse imbere yanjye. Hama rya jambo rivuga ngo umunyabyaha azomererwa nabi. Mbega baramerewe nabi abari inyuma y'ubwato? Baramerewe neza? Byagenze gute? Baramerewe nabi, bavuye urupfu rubi rwo kwiruka umuntu agata umuryango. Iyo haza ibihe bibi berekana umuntu uwo ari we. Ariko hari mu mahoro tujye mafiriti twese ni sawa. Muga haza ibihe bibi n'akayungiro karabayungurura umuntu wese akagaragara uwo ari we. Babona ko umuntu umushinga ntahe akunda abana akunda iyo ari mu mahoro ni sheri kandi ni byiza akajambo kararyoshe sheri mzima msindaje salama nakajambo ke sheri ariko noye ibihe byaheruka umugabo twabana habuze kivuga ngo titongo torishashe icyo murakizi ndakubarira nawe isi kiduka kimeze neza uragita ukiruka n'amaguru titongo torishashe. Umugabo we nagiye mbona ataye abana batatu n'umugore ngo Mariya we ababana yiruka yarirushe ibirenge birashyuha arabata naro abakizwa nabo ni ngorane mugabo simane cyane ni beza abasaba humwiri wanjye iyo bandi murende ngo mwarimu wanje ahabwa rihongwa abana badala nta rero ndakwenda kubwira rero ubutumwa rero twavutse ubugabo bw'abagabo ko twabuvuga dukizijwe tuzakizijwe bitwamwirukana ibabakunda ukomeye badukunda mu nkore mu magorwa ntibaturaba. Ega nagira umuntu n'Imana mbona umushoferi w'ubuswahili ngaho mu Rubenza yidombaza mu gitanda kwakira abantu kubera hari n'inzara yari yihebye ntabona kazakora. Ntabwo ndamubona nti ntabara untware nasanure imodoka yasemuka ati nta uri muntu ayuriramo ntabakira umuryango w'iwanje ifite abana 10 n'amadami nanjewe umwaka w'ibirangara hama zamugira abantu bane abana 3 n'umugore umwe umugabo yirutse n'abatunze umwaka wose akuna hamwe rero twabungi numva rero titongo torishashe yari yavuze mugabo imbere yaho sheri Nazi ubundi mugabo uyiri mu gisagara yakunda kandi afise kashi asara arabada ko kiriho asara abantu batonda soboka ndasikiye Bujumbura amba ngogenda kwa passport ngoke ngo ndaguhungishe ndakuzane hanze yego urakoze mu kutama none umugore n'abana ndabasiga hehe usugende urondera aho babiki ivyo birabaho bagabo murabona umuntu abitse umugore mbega umuntu yumubisa iryo jambo iyo rivuga gute kuko nagiye kubisa inka avugura yindabi sawa turengane mu bihe byose uko bikurikirana kose Imana
dushime duhagararire ubugororotsi ivyo twakiriye mu ijambo ry'Imana kitubonekemo n'imbere y'Imana ivuga ati naka aracari wawe. Yesu nashimwe cyane. Twasomye ijambo ry'Imana muri Zaburi, tuhasubire tuhasome Zaburi 34:15 kugeza 19. Bamwe basoma n'ingoga, musome n'ingoga. Zaburi 34:15 kugeza 19. Usome mu izina rya Yesu. Zaburi 34:15. Inyonga z'Uhoraho ziri ku bagororotsi, n'amatwi yiwe ayabangira ukutakamba kwabo. Igitsure c'Uhoraho kiri ku bakora ibibi, ngo azimanganye ukwibuka kwabo mu isi. Abagororotsi baratakambye, Uhoraho arabumva, abakiza amagorwa yabo yose. Uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse, kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse. Amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho ayamukiza yose. Yesu nahawe ishoro cyane. Yesu nashimwe. Hano hari ikintu kiryoshe rwose mu ijambo ry'Imana. Inyonga z'Uhoraho ziri ku bagororotsi. Naho umugororotsi byomugora akagira amagagazwa, inyonga z'Uhoraho ziguma kuri we. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe mukunda Igiswahili nico witabira cyane. Kera bagwita ku rurimi rw'ababandi, ariko no mu ishuri mugabo rurigwa. None siko none manumva abana bavuga ngo papa, mimi najua Kiswahili. Unajua Kiswahili? Hali gani? Nasema hali gani sasa? Sawa kabisa papa. Biriko birahaza. Sawa, Yesu nashimwe cyane. Inyonga z'Uhoraho ziri kubaki. Hanyuma ngo n'amatwi yiwe ayabangira ugutakamba kwabo. Yesu nashimwe. Nagomba duse muri Bibiliya gatoyi, ingene Imana ibangira ugutwi abagororotsi. Hari idose yari igoye umwami Herode afunga Petero. Hanyuma kandi yaramaze kwica Yakobo, yamukuyeho. Abona ngo bihimbaye Abayuda, hari abantu banezerwa n'agapfa bakaryoherwa, umuntu yapfuye. Hama rero ngo ariyongeza afata Petero. Ega hari aho umuntu yibwira ngo ntagira biwabo, mbese akora kwihebura mu sifisa biwacu. Naho wagira bazogukorera iki? Urondera umuntu mukuru yitwa Yesu. Yesu nashimwe cyane. Hariho umuntu mukuru yitwa Yesu. Uyo mugabo niwe wenyene mu isi. Usomye Matayo 28:18. Nta wundi mukuru n'umwe iryo jambo yarironse. Matayo 28:18. Havuga ngo Yesu arabegera, yegera abigishwa biwe, yegera abakozi biwe, yegera abo byagendanye, yegera abamaze iminsi magaragazwa y'ubwoba, arabegera. Kuri mugoroba Yesu akwegere. Muri bya bintu baze mu minsi biguteye ubwoba, Yesu akwegere. Yesu akwegere, agendera guhumurize, warose amahoro uri muzima. Yesu nashimwe. Yesu arabegera, arababwira ngo jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Ninde ubundi yabuhawe? Ububasha bwose bugarukira korora. Babona kandi Imana bitanze neza. Hariho nyumba 10 korora. Abise ububasha kuduzinga 10. Reka sino bandanya nuwo twara umwanya mugabo ko niko bipanze. Korora. Natwe kwishengera ko bipanze.
niko bipanze. Aha naho pastori yorosherwa ugomba kubura amaze kabiri ntiwoshingira ubukwe ubukozeko barakurimura zikonyowe n'uruhimbi ubona ko uruhimbi tugira impimbi rutatangazwe hariya hari ukozo yaduka mu bwishuhiri yo barakurimura neza izuba ripfa uko ariko bipaza. Yesu nashimwe. Hanyuma rero soma n'ingoga abantu, soma n'ingoga ibyo kuri ntumwa 12:5 ugeze kuri 6 turabe uyu muntu umugabo yahawe wasa bose mu ijuru no mu isi ingene atakimutangira gukiza umugorosi. Hari umugorosi yitwa Petero mw'iwero kandi arahariwe akaba abishenga barasenga ryajambo rw'inyonga tuhaduko no kwiyonga bagatamwa kwabo arasenga Imana irabumva. Soma dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nuko Petero arindigwa mu ibohero, ariko abishengero baramusengera batakambira Imana bakobeje. Ku munsi Herode bwaca amushikiriza muri iryo joro, Petero yari asinziriye hagati y'abasoda babiri aboheshejwe iminyororo ibiri. Abateramyi bari ku rugi barinda inzu y'ibohero. Maze umumarayika w'umwami Imana amuhagarara iruhande, umuco ubonesha mu nzu, akoma Petero mu mbavu aramukangura ati vyuka n'ingoga. Iminyororo imuva ku maboko irakoroka. Umumarayika aramubarira ati kenyera wambare inkweto zawe. Abigenza atyo kandi aramubarira ati ikubire kumutamana wawe nkurikira. Arasohoka aramukurikira, yamara ntiyamenya ibyo umumarayika akoze ko ari iby'ukuri, ariko agira ngo abonye ibyo yeretswe nko mu nzozi. Baciye ku bateramyi ba mbere no ku ba kabiri, bashika ku irembo ryugarije urugi rw'icuma rija mu gisagara, rurabiyugururira. Hadi wazira gusoma ibyo si bike. Ugusenga ni kwiza kuabutimana kumele ikaza gutabara Yesu nashimwe. Mani nitwarika abagororotsi rw'inyonga zayo ziri kuri bo n'amatwi yiwe ayabagira ubutakamba kwabo. Wari kugutuma iyo dosiye ndazi ko abantu barakunda barazi kuburana kaye barazi kubura hari abantu afundikanya nabo ugira utsindwe ugatsinda kukaze gufundikanya mugiyo dosiye yo kwa Herode yabigoye Yesu cyane yari yoroshe ngo bwase ngo amushikiriza abayuda ngo bamukureho. Hanyuma abantu b'Imana bariko barasenga amatwi yiwe Imana yazigamije ijambo ryayo yavuze ikari abantu rero barasenga biriba ngo umarayika wo haramanuka wemubira aduhara abasoda abahoro n'abasoda batwe kurarira umuntu kumucunga kandi mugabo umwe kandi abarwa bafunga nabi ba
nagira ngo uri dari mwibohero ngo wasa bamukora ku minyoro none bari ku minyoro ni mwibohero. Ariko rero Yesu nashimwe. Ijuru rire ku musono umwe yitwa umumarayika araza we narinda kuvuga mu polisi afise n'ufunguruzo bari hehe. Haraho umupolisi acunga ibohero agenda kwirira imihwi. Abandi kurondera baganye ushobora muri bunyororo. Ngo mbega ufise urufunguzo rw'ibohero n'indi. Ngate mu telefone ngo ahantu yakobitiye. Arabagiye kwinywera ibyo yinywera. Ariko umusodazi w'ijuru. Yesu nashimwe. Yesu nahabwa icyubahiro. Rondera kuba umugororotsi n'ikintu gihambaye. Umusoda w'ijuru amanutse inzugi zirenguruka ararengana asanga umugororotsi ari agorewe. Baho hantu sinzi ko n'amatara yariho muri iryo bohero. Nta matara yari. Bivuga ngo umuco ubonesha aho hantu bari. Iminyoro iragoroka ati inkurikira yege muri karere agira haguruke ateka banda bambarira bari babimukuye agira gere tehe nta muntu wambaye ambara umutamana. Yesu nahabwa icyubahiro. Umumarayika aje imbere Petero inyuma ngo barengana abatari bangana ba mbere n'abakangana n'abakabiri. None abagabo bariko barakora iki? Abo baterana iyi Imana ije ibyishyira hejuru irabimanura. Byari biri kugoye wewe izere Yesu ibyo bintu ntibyugaye mu izina rya Yesu Imana irabyungurura. Yesu nashe irabyungurura kabisa irabyungurura. Hanyuma bagenda ngo urugi irembo ryo mu gisagara ntibarinda kuvuga ngo umuntu ufite urufunguzo nini ngo rugira ruriyugururira ubwabwo ati po eri mugende. Yesu nashimwe. None ibyo bintu ntibiryoshe kuba umugororotsi. Tubandanye dusubije abanyimana tubone ingene rero Petero ingene kandi Petero buriya yaraje ahantu harabasenze. Usomye hakurya ya 12 urabona yuko hari mu rugo kwa Mariya nyina wa Yohana Mariko uyanditse ubutumwa bwiza. Mungu asagendayo aradodora uko bumwenda kumugururira yumva ni Petero asubira ati musinguye bwabundi bishuwe bati mu masengesho. Ndakwivuza kwishurwa ukisengera imahitaji wawe. Imana ije kwishura. Ega ni Imana. Igihe kimwe tuza turasenga n'abantu abantu bafite imitwaro, hari imitwaro abantu batamenya. Ubwo ufite umutwaro mu bantu bazamo wandagaza wenda nawe ufite umugabo w'ingare ukazogenda ati ufata gusenga umugabo wanjye arangoye kwera ameze nabi. Hari abantu batagira akadero asagenda kurondera umugabo wawe ngo umugore wawe ariko ngura mwabaze ngo atanga ngo niwe mutwara atanga amasengesho kumeze nabi arakurimura. Agatosira hamariye wanga gusenga ngo umuda gusenga ibiki ngo ndavuga kwandagaza umuntu ngo gumaho agatambuzibira soro ariko bari Imana mwibanga. Yesu nashimwe. Ariko rero abantu batavuga yose babarira umukozi w'Imana. Hama rero yarakishinzara ikomeye kabisa arasenda n'ahandi mu kufanyiza. Hama nyuma hama rero haza umuntu ngo aradodora abanye agafuka ibigori ngo bita sembe kamekera gose n'ibinaraye. Hama tegere mu barire yuko ari ibintu nazanye. Mama hari ngaha umuntu yatagira yake ni sembe
amate asabana mukuru mu muri cyo cyumba cy'amasengesho wa mutwaro Imana irawishe yishuwe akirihe masengesho. Yesu nashiwe cyane. Hanyuma rero dusoje abanyimana muri kitabo cya Yobu. Hari ibigwanya umugororosi. Soma Yobu gice mbere usome ku murongo wa mbere, usome nyarutsa. Some mu izina rya Yesu. Kugoroka kwa Yobu. Mu gihugu cy'Ubuzi hari umuntu yitwa Yobu, kandi uwo muntu yari umuntu atunganye w'umugororotsi yubaha Imana, akitandukanya n'ikibi. Yari afise abahungu ndwi n'abakobwa batatu. Itunga ryiwe ryari ingamiya ibihumbi ndwi n'ingamiya ibihumbi bitatu. Yenda ngaho sima ku murongo wa 6. Umunsi uri izina abana b'Imana baje bashengereye Uhoraho, kandi na Satani yazananye nabo. Uhoraho abaza Satani atuvuye hehe? Satani yishura Uhoraho ati mvuye gukwiragira mu isi no kuyigendagendamo. Uhoraho abaza Satani ati mbega witegereje umusavyi wanje Yobu, yuko ata uwuhwanye nawe mu isi, ari umuntu atunganye w'umugororotsi, anyubaha akitandukanya n'ikibi. Gedaho handa hora sabana ya gusoma. Tubonye ko umugabo yitwa Yobu aba mu gihugu cy'Ubuzi, yari umuntu agize umuki umugororosi, kandi yari umuntu ibintu yabirose. Hajoje uze murabe, hari abantu batunga bari barakenye bagatunga bagasaba Imana. None ntibibaho ko ati ndatunze none sangira abajya bahanuza. Iyo je nakuriye nabona umuntu arose ibihumbi 100 yasagomba kuza kunywera aho musanteri yicaye. Debe atakubera hamwe n'abarukoti. Kube arose cyane gusa nabyo mugabo hari abandi barose inoti, mugabo mu wakiza ndogo ntapako nawo mene ugutwe agumako. Yobu rero yari umuntu afise ibintu, mugabo afise ubugororosi, kugazahimana mwirata ibonye Satani iramubaza Imana ngo uvuye he? Ngo mvuye kukwiragira mu isi uko igendagenda. Hanyuma ndamwada mbere wabonye umuntu wanje Yobu ingene anyubaha, yuko kandi atawuhwanye nawe mu isi, ingene ari umuntu yitandukanye n'ikintu cyose. Kuva Imana yatume abagorozi irabazi. Yesu nashimwe. Imana irabazi. Satani yishura Yobu. Satani yishura Imana ati yabona kwibahira ubusa, umuhaye itunga, umuhaye abana. Satani ntabwo kwitwaza. Imana yari zigire byo bigenza imbere. Mana bwa ibyo bintu byose genda ugeze ku mugabo ntumukoreko. Imana atanga uburenganzira. Hari umuntu agira igeragezwa akagenda atukana agasumbya imboro gutukana. Mbona Imana yabyemerera iki? Wari mu indirimbo y'Ikinyarwanda abantu b'Imana bari bagiye ku rugendo bakagira isanganya. Bari indirimbo ivuga ngo uki wabyemeye. Kuki wabyemeye? Yarabyemeye biraba. Mugabo rero ubugorosi naho dupfa. Tumeze nk'abantu umuntu yibira mu mazi ati koga kibira akibukira hariya. Yesu nashimwe. Kuki wabyemeye mananya. Kuki wabyemeye? Genda ngaho. Ngo muri biharage ashoze Mana hari umuntu ndimo agenda Dodoma. Zewe Imana sinayirenganya. Ni kubyimba ndayihako. Uri nibyo Imana.
Imana hajya ni Imana. Yesu nashimwe. Mbere birivuga ngo mwongeranye namwe twungana. Ico c'Imana ni cayo. Yesu nashimwe. Hama Yobu arageragezwa. Ngabo ku murongo hepfo aravuga ngo abana barapfa itongo ndagenda. Soma aya ku murongo wa 20 inyarusi. Murongo wa 20. Maze Yobu ava hasi yikantamurira k'umutamana wiwe, yimosha inkomvorera, yikubita hasi arasenga. Niko hasi wanyu cyangwa aratukana? Aragira nde? Sawa. Ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, kandi nzosubira mu nda y'isi ataco nambaye. Uhoraho niwe yagavye, kandi Uhoraho niwe agaburuje. Izina ry'Uhoraho nirishemagizwe. Muri ivyo byose Yobu ntiyakoze icyaha canke ngo aherereze amafuti ku Mana. Yesu nashimwe. Yari umugabo afise ubugorozi budahagaze mu bintu abona. Yesu nashimwe. Yari umuntu ashikamye. Abona ingo zirasambuka kubera umuntu yimbira yuko mbega umugose arageragezwa. Arageragezwa. Ariko hari ijambo twasohoye muri Zaburi. Amarushwa y'iki ni menshi, mugabo Uhoraho yabwira nahe yose. Dusome turangiza kuko ntibihera. Hariya ku murongo w'indwi. Ubundi nasome. Ntabona umurongo w'indwi muri gitabo cya Yobu gice cya 2 umurongo wa 2. Some na Yesu Kristo. Nuko Satani acarasohoka ava imbere y'Uhoraho, ateza Yobu ibihute bikomeye, uhereye mu bworo bw'ikirenge ugashitsa mu gitwariro. Nuko yabira urujo rwo kwiyagarisha, araheza yicara ku gikuburiro c'umunyota. Maze umugore wiwe aramubaza ati, mbega n'ubu uracakomeje kwa kugoroka kwawe? Tuka Imana upfe uveho. Ariko aramwishura ati, uvuze nk'umwe wo mu bagore b'ibipfapfa. Mbega none twohabwa ibyiza bisa mu biganza by'Imana, tukanka kwakira n'ibibi navyo? Muri ivyo byose Yobu ntiyakoresheje icyakanwa kiwe. Mana nishimwe. Yesu nashimwe cyane. Harigeragezwa n'akamaramaza. Iyo mugabo umuntu yaba yicaye ku ntebe nziza, ibintu byaheze, inka zaheze, abana bapfuye, asigaye wenyene, hama agasagwara atakimugwaza. Kandi umuntu akwaye ibihute amawuta neza. Byari byinshi. Yewe ngo intebe ya Yobu yabaye ahantu bakuburira umunyota. Mugabo yicara aho hantu afata urujo. Urujo muraruzi? Abantu mwe muraruzi? Atangura zikindi zikiboneka. Barazimaze mugabo ngira basema amashugwe. Kandi jewe naramutse umuntu yondoderera ijya ni firigo y'ikirundi kweli. Umubindi ikarawo ni firigo y'ikirundi. Usizemo amazi ukayanywa ndugwara angine. Hanyuma rero mariyaga umugabo biraba arambwiriye ko nabi kweli umugabo. Ewe Imana idufashe twihanganirane. Hari n'abagabo babona umugore warwaye. Hari umugabo umwe kwigisha no mu Burundi yagize ijambo ngo mwana muke mugonzwa
huyo ni kaburi ya faranga, fukuza. Ati bakamuruze Giswahili bagabo. Murumviza rero, mwana muke mugonzo ngo ni kaburi ya faranga, mwirukane. Inama yashikwana byihuta y'umugabo, mwirukane atubwire hano. Ega hari abagabo bayantegeke. Udose babirukane. Ngo mpe muyera abivuze. Mukure niyasubiye n'ubu kumotera. Mwisubira pande ko ngadukubutu. Hoya yaje gusambura. Mwana muke ngo umugore we yamagwara gurika ngo murakabika amahera ngo mwirukane. None bari icu. Yundi yakwaye. Hanyuma agwaye mukayo baragenda. Hewe none ga uracakomeze. Nibabyanditse mugabo yarabikitse. Kuko umuntu agira avuga nabi. Ega uracakomeze kuko bakwaye. Tukimara ufupeho. Amuraba. Nguvuze nk'umugore umwe n'abagore b'Imana. Ko kwakira ibyiza nk'uko y'Imana gusa agakwakira n'ibibi nabyo. Ngo muri byo byose yo ntiyakoresheje icyaha akabakiriwe. Imana n'ibitse ubundi munsi w'umugisha umunezero n'abose bamagaragazwa ubu bose Imana ntizomuheba izomwibuka. Yesu nashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Izomwibuka n'Imana idaherana amasezerano. Naho byote bizobikora. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero ubwo bakuraba isotera rya Yobu dusome 42 uzosome n'igino gitabo cya Yobu ingeri Imana muhaye abandi bana ikamuhinga kama amafaranga hanyuma yongera abyibuha. Ntitubone ibitutsi by'umugore ibintu bimaze kuboneka aho yihaniye ntumbaze tuzomeye tugende mu ijuru. Imana ni nziza kabisa. Yesu nashimwe. Rero ijambo ry'umufise n'ijambo ingene umuntu akwiye kugoma mu bugororotsi naho n'amageragezwa hakaza ibihe bibi. Hariho ibikura abantu mu bugororotsi ibihe bikura abantu mu bugororotsi. Nabona ko muri kino gihe jewe kuva mbaho ndo nari nkibona ikihe cy'umunsi kuva bitandatu kuva mbaho bena bitandatu iyo mpande tembera mu ntazi y'uruguru umuntu yigora arima bamuhaye 2,000 afise umuryango ahantu bone dushima Imana abantu ubonye baruriye ubugawe ukabuta muri cya gisaho cy'umushafu ukabuta hari abandi barayiza. Dukwiye gushima Imana wose umukati ushima Imana ati Imana ndagushima ko muri gihe wampaye umukati. Hari abandi barayiza kabisa. Kono hanyuma Yobu rero Imana iramuha kandi Imana hari abantu bigira abahanuzi iyo boye umuntu ari mu magogo babirudagi bavuga ngo acumuye n'ibindi mugabo Imana hageze ko yishura Yobu ibabwira ngo genda muyitangire ibimazi imbere y'umusabyi wanjye Yobu kuko mwavuze ibyo ntabatumye kandi ntawe ndebera ko basengera atari Yobu. Umenga ndababona sinige n'abangana nta mafoto baduhaye ngo n'ingende bangana mugabo bireba ngo basabageze barafukama. Yobu arabasengera ati Imana iraharire mwabuze bitari kabona umuntu ari mu magaragazo ntuvuge menshi ntuzi kw'Imana rero bakora kuririmba ya ndirimbo mu gusenga mbogo kanonsure matamaririmba gose kugamufata fire
urazi neza ko gucura uzurinde Mvugutira Genda gaho mbere datari mugende gaho ni indirimbo ziri mu gitabo cy'indirimbo Mvugutira kandi usure mugayo ya malaria hoyo ari malaria iragendeka kuko hari igihe mbere abantu bagufasha mugabo hari igihe ubura n'ibyo ugaburira abana inzara yabateye hama kabura kaguye ukabutoboye ku muryango umwana arira papa kutabyuka nabaye umugabo akiyumya mugabo yabuze amahera y'irasiyo ibyo birashika niba wowe urarufumbuye hari abandi bigora ducisha mu bintu bitandukanye akengene nyamukuru mu bugorotsi umusore w'umugorotsi ni benshi mugabo uhoraho ayabwira yose ibihe birahinduka mugabo agakiza ni kakomeye ari kakana Yesu nashimwe umuntu yubaha umugabo niyo akenye niyo adafise rasiyo ni mugabo none si none Yesu ndabona bavuga ngo ariko babigenza sindabona jewe ngiye kimwe wenze ndafise abahungu zogenda ndafise ubwasitanye babiri gusa batarubaka hama rero utwego ndasokoza bavuze ngo abakobwa bagwiriye ngo boza baba kwa abahungu nzadibane hamwe nebo tube wandi byoshyira gute darabera ko hoza numbe ruhagira igihe kanabona abahungu baraje kuri papa ngo narashimye kandi abahungu ni beza ubanza kubarira nyina niwaguha mesaje atiga naka evuze ko hari ibyo agomba ubwo ko nasokoza ndarorera ko ubundi woza ndume ndabura sindabona n'umukobwa bagenda kuvuga ijambo ngo ade kuko umuhungu afuma yamuha mu bwenge yo akikwa mugabo ntibavuga ijambo ngo nze gusaba sinovuga umuntu giti oya nuko Imana bipanze rero naho yobarera n'iyi posheti y'amarori n'umugabo nukumwubaha Yesu nashimwe Eze nabonye wabona umuntu ashobora kuba ari mugufiya umugabo mugufiya akatwara umukobwa muremure bagiye inyuma yiwe bakaba atujya niwe ati umugabo wawe umugore wawe none niko byubaka kandi ruraguma Yesu nashimwe nawe yere ku meza agafata kutoa table na furusheti mana muteye iteka ni muhungu Yesu natwomoreye Yesu nashimwe niko yabiteguye ibi bimeze nk'ibibuye byugaye ibimeze nk'inzugi z'ivyuma ibimeze nk'iminyoro niyo bamugotsi Imana izobisenyura byose hama rero mu gushima Imana uvuga ati harahita gira mugenda wati harahita Yesu nashimwe harahita izani n'abagendwa Yesu bamuciriye inzira ibintu byose bizogenda neza nabiye bihinduka bikaba bibi tugume mu bugorotse gusa ni amajambo y'Imana mwese bayumvise duheragire Nubwo baduhamagare wewe uriko urasita